Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mwijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo, turi ku kigabane cya gatatu kuva ku karongo ka 14 kugeza ku karongo ka 18. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ubwitonzi bwo mwijuru n'ubwitonzi bwo kwisi. Ariko nimwaba mufise ishari rirura n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Ubwitonzi mwene ubwo si ubwururuka buva mwijuru, ariko ni ubwo kwisi, ni ubuva kuri kamere y'abantu, ni ubw'amashitani. Nkako ahari ishari n'amahane haba hariho amahindagu n'amoko yose y'ibikorwa bibi. Ariko ubwitonzi buva mwijuru ubwa mbere ntibugira akanenge, bisubiye kandi buremesha amahoro, bukengenga, bukubaha, bukuzura ubuntu n'ibikorwa vyiza, ntiburenganye, ntibwiyorobeke, kandi igikorwa c'ubutungane kirangurwa mu mahoro n'abaremesha amahoro. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, turacyabandanya igitabo cya Yakobo. Iyi ni odi igira kabiri ku kigabane cya gatatu. Reka tuzirikana aya majambo. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ubwitonzi bwo mwijuru n'ubwitonzi bwo kwisi. Burya rero ejo twari twazirikanye kuva ku karongo ka mbere kugera ku ka 13. Amajambo yari menshi, ariko noneho hano birabandanya gusigurika neza. Reka tubikurikirane. 14 havuga ngo agira dusigurire ubwitonzi bwo mwijuru n'ubwo mwisi, kandi ibi ni ibintu bikomeye dukwiye kwitwararika. 14 ariko nimwaba mufise ishari rirura n'amahane mu mitima yanyu. Ngo nitwaba dufise ishari rirura, umurazi ntawe utarizi, ngo n'amahane mu mitima yacu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Bana b'Imana, ibi bintu kweri namwe nimubyumve. Ariko nimwaba mufise ishari rirura. Dufise ishari abantu bo mwisi, dufise ishari umva ndababwira, ishari nta muntu rizojana mwijuru. Kandi ishari si kuvuga ko ari abakeba. Tumenyereye ko ishari ari abagore babiri basangiye umugabo, abagore 3 canke 10 basangiye umugabo. Abo bobo kubera baba bazinanye, baramenya tujya ni mukebane, nituvuga rumwe nituvuga rumwe. Ariko irindi shari rya kabiri ni iryo gusharika mwene wanyu. Mvuze mwene wanyu muhava mwibaza tabavukana, no mubavukana biriyo. Ariko nugusharika umubanyi wawe cyangwa uwo musenga hamwe, cyangwa mbese umuntu muzinanye muhurira ku kazi, ukamusharika kubera ko afise akazi keza. Nyimba bamudugije, yahora ari umukirina, yahora koropa, bamudugije bamuhaye kuba umunesi. Iryo shari ikakugogora maka ukamukorera ikibi kugira icyo kibanza kivemo. Ishari no kubona umuntu aragirira ishari umugore yiyubakiye n'umugabo wiwe, bakaba bibaniye kuko umugabo mwambika neza canka musumira, nawe umugabo wawe atagusumira neza canka atakwambika neza, ukamugirira ishari kubera
kubera ko iyo amashari ni menshi bana b'Imana kuko umubanyi wawe canke inshuti yawe abyara abahungu nawe ukaba uriko urabyara abakobwa canke Imana yaramucangiye wowe guha abahungu gusa canke abakobwa gusa. Amashari rero afise ubwoko bwinshi. Urasharitse umukobwa mugenzi wawe kuko yabengutswe yakowe nawe utararonka fiyazi. Bana b'Imana turaba amashari Yakobo agira dusigura ariko amazi imisi atubarira tubyitondera iki gitabo cya Yakobo ntihashimwe Yezu kuko mu by'ukuri ibi inya nanje ni n'ubwa mbere ndabikubisa amaso ngirango rero kuko Bibiliya ni nini ariko ibi bintu ndiko ndabitahura neza ubu. Amashara ari ubwoko bwinshi bana b'Imana. Ugirisha mugenzi wawe kuko yironkeye inzu yubakitse inzu nziza cyane yiguriye akamoto cyangwa akamodoka. Amashari rero ayo mashari arura ni mabi. Turacyabandanya ndacyatubwira ishari rirura n'amahane mu mitima yanyu nimureke kwirata ngo n'amahane mu mitima yacu. Amahane nta umuntu wese afise ishari n'amahane biba bijanirana canke akaba ari umuntu mugabo umuntu yoshobora kugira amahane atashari ryo kwica umuntu afise mugabo gusa akaba ari umunyamahane ariko ega akaba ari umunyamahane mugabo akaba atokwica umuntu no kugira ayo mahane nacyo ni icyaha kitazojana umuntu mu ijuru. Kwirata no kubesha kwirata abana b'Imana abantu turirata umva rero hariho abantu batugirira amashari kubera kwirata ko wambara kurusha abandi, kwirata kuba mu nzu nziza kurusha abandi, kwirata ko wagiye iburaya abandi nabo wurira indege iyo turiye indege tukagenda wagera ku kibuga cy'indege mu gutambuka ukibabura utagira ibisusu ukabyihomeka ko canke bamwe bakaba babiguze mu masoko babishize ko kugira baze berekane ko babyibushe canke abandi ari n'abandi bikundira Imana. Mwisi ibintu rero birakomeye biratandukanye. Hari abantu biryoherwa abantu bagiye mu bihugu biteye imbere ntabwo bacambirwa no kumva ko bo baba banini oya bashaka kuba bato n'abandi nabo bagenda kugura ibisusu mu isoko canke amabere canke ibitugu. Imana yo mwijuru Imana yo mwijuru dutabaye bya bindi byose bashira mu nda bakiboha kugira baba bagasenteri. Rero kwirata no kubesha kwirata bana b'Imana ndazi bamwe bazonya nka canke si jena byanditse ariko kwirata urabe wirase wafa ibi bintu byo gushira inzara ndazi ko mu nyanka muzo usanga no mu makomanteri bamwe bananyandikiye bimwe byo kubabara bakangirira bagakora kuri no good kuko bitaba ibi bintu byo kwirata dufata amahera twofashishije. Yakobo yavuze ati ibintu ukwemera kuramukire mu bikorwa mugabo wewe ho kugira ibikorwa byawe ubinezereza Imana ufasha amahera wari kujana kuraba abapfungwa canke aboro washize ku inzara wagiye kugura ingohe wafashe ibintu umuntu yari afise akabiri keza gakuringe yafashe yasize kwibyira hano barabanza kubitukura hano kumbura ibyirabura canke iby'umuhondo hano gucya ingoho nazo zimeze ngo birashinyiritse nukuri mwashaka mwanya nka mwandika abantu bishira ko bijya bintu. Hariho abantu babyisha jewe bigeze kuba nagiye ahantu sinzi ibintu byari bihari mbese hari no mu buko wanashaka hanyuma umuntu araza arandamutsa arangwa mu ndarandamutsa andamukije ndimvira umuntu ko atawenzi nuwa uyu muntu nuwa nukuri kw'Imana ndababwire naje kumenya ko ari we twage duhuye bavutwa hari ukuntu twagenda tukagera aho kwishanja kubera ubukwe bw'iki gihe ukuntu babigira bavuga ati bibere rimwe. Nyuma niho rero yaje kwicara hondi sanga n'umuntu tumenyana neza nzine ndibaza ababyishika ni benshi ntazo
yo niho nabe yo mbega ni naka abana b'Imana yari yisize ibintu mu maso, yisize ibintu ku buryo Jesse nibaza n'abana biwe ko bashoboye kumenya tujya ni mama, oya nuko atabyihanaguye n'abana ntibari kumenya. Mugabo nubwo ndiko ndavuga uwo ni beshi kandi beshi nzi mwana ukamwandika. Rero ugasanga umuntu ariko aratuka abantu yishima, siko hano ngo nukube ntitwabonye ubwishime kwe n'umutima yanyu nimureke kwirata, niko kwirata nyene nukubesha muhonyanga ukuri, ngo twirata duhonyanga ukuri. None bana b'Imana kwishima nubwishime, gufata umubiri Imana yaguhaye ukawuhindura nubwishime, uri kurereka Imana ko yakuremye nabi. Imana yaduhaye inzara nziza, Imana iduha umubiri mwiza, mugabo afashe ibyirabura kubiseko ibyahe urayoraguye ibintu byose byakorewe kwa shitani ushizeko neza na neza ugacugenda nawe ukamenga ubayijini. Gusa ariko jendi niko kuri ndabivuze ndabisubiyemo, nta mwana w'Imana ariko aja mu ijuru yopfa bijya bintu by'ingoho muri kona zijya nzara zimuri kona yamishatsi ngo apfire mu ngora, ngo apfa atabyihanye. Urumva urashobora kuba wagiye mu bukwe cyangwa wagiye mu bintu runaka wigize bijya bintu neza na neza ugaca upfa ukagwara umuti impfu zirukwishe ugacupfa utarose umwanya wo gufata umwanya ngo ubyihane. Ni gute wowe worenguki worenguka imbere y'Imana na bya bigo uri kuragira nk'uko ubunyi ngo Imana yabonye aho na Gabriel nyimba ari wacunze umuryango w'ijuru, ahubwo ngira n'abadayimoni ntibomenya ko uwo muntu ari umuntu. Nubwo nama numva bavuga ngo na Satani niyo mwemera, oya Satani nta utazemera. Witokwemera gusa noneho niyo bayana mubonye, kuko twebwe abana b'Imana ibyacu nyene birinze biba biri ku murongo. Ndakwipfuriza nawe uzonyumva uzi ko uzurisha ku ibyo bintu wihindura uko Imana itakuremye, nukuri gezaho. Ni waba ushaka kuzoja mu ijuru byateguriwe abana b'Imana imyaka n'imyaka. Reka tubandanye nukubesha muhonyanga ukuri, ngo no kubesha abantu benshi barabesha bagahonyanga ukuri, umuntu bakamubeshera, umuntu bakamwaka ibyiwe. Ariko bana b'Imana cyakora yeza ari ku ngoma, ukabeshera mwene wanyu, ukabeshera mugenzi wawe, bakamukura mu mwanya yararimo cyane bakamukura mu itongo ryiwe. 15 ubwitonzi mwene ubwo si ubwururuka buva mu ijuru. Urumva rero Yakobo arabivuze ko ubwo bw'ubwitonzi si ubwururuka buva mu ijuru. Murumva si ubwitonzi, ibyo ntibyavuye mu ijuru, ibyo ni iby'ab'isi. Aranatubwire ariko ni ubwo kwisi, ngo ni ubwo kwisi. None bana b'Imana mwavuga ngo Zipora ni jewe ndiko ndavuga ibintu byayo, ni Yakobo yabivuze. Ubwishime bwo kwihindura uko Imana itakuremye bireke, kuko ngo ni ibyo mu isi. Kandi ibyo bintu byije by'inzara n'ibindi n'imishatsi n'ibindi bikorerwa ikuzimu kwa shitani. Aya mama deshire impuzu n'abamama basigaye bagura za mpuzu zitabaguritse ngo nizigezwe, bijya n'ibyikuzimu kwa shitani. Nta mwana w'Imana ariko araja mu ijuru yambara deshire. Nibibaho. Nta mwana w'Imana yambara deshire, kirazira. Ni ubuva kuri kamere y'abantu, ngubwo bwishime cyane ukonyimba ariko kwemera nibipfa kwa nibyo bwishime nibipfa mu isi, ngo nibiva kuri
kamere y'abantu ngo nibiva kuri kamere y'abantu umuntu kamere yiwe ikamutuma ngo nisanze nakunze umukobwa nkanje ngo niyo mpamvu ndi umugeyi navyisanze mu nkunda umuhungu nkanje. Urumva ibyo ni kamere y'abantu b'isi n'abadayimoni bavuye ikuzimu batera mu bana b'Imana. Nubwo amashitani ngo nubwo amashitani bana b'Imana Yakobo arabisiguye. Bana b'Imana nimuze tureke kugendera mu by'isi, nimuze tureke kugendana n'iby'isi. Reka kubona umuntu yishize ko bijya bigoye n'ibiki nguca ubona ko atata Mana. Uyu munsi namye ndaba kuri televiziyo ndiko ndaraba mu inama mu Burundi yari yakoranye nyimba byabaye byari ntumbaze. Hanyuma ndabona abantu baba mama amahereni ukuntu yewe nibiki ndabona mbona nk'umukobwa mwiza yirabura ukuntu wakabiri keza agashatsi kiwe yagashokoje ukuntu. Ndaraba ndavuga ntariko Mana urya muntu ukuntu ari mwiza no kubona bajya abantu mvuga ntariko Mana kubera iki bajya biyonona kabisa kandi yo ngo umuntu nuko ntamuzi ariko nyene Imana yo mwijije izogume murindire mu buzima bwiwe nta bintu byo kunzara nta bintu byiki oya yari ari naturel. Aha ndazi bazontera amabuye 16 baravuga ngo ariko sinogenda ntasubiye mu ngo ni ubuva kuri kamere y'abantu ni nubwo amashitani ariko Mana reka dusubiremo ahantu kuri 15. Ubwitonzi mwene ubwo si ubwururuka buva mu ijuru ariko ni ubwo ku isi ni ubuva kuri kamere y'abantu ni ubw'amashitani. Mwumvise ni ubw'amashitani rero. 16 mwako ahari ishari n'amahane haba hariho amahindagu n'amoko yose y'ibikorwa bibi. Mwabyumvise ahari ishari babandi bagiranira amashari haba mu guharikana mu bagore kuko umugore uharitse mugenzi wawe uzi neza kuri umugore wa kabiri umenye ko iryo nishari ririmo. Yakobo na wavuze ngo ibyo nibiva muri kamere nibiva kuri shatani byavuze Yakobo. Nkako ahari ishari n'amahane ninde mugabo afise abagore babiri muzasanga mungi we atamahane arimo. Rero abagore babiri barinze barabana ibinyori n'amahane iryo nishari ribi aboshaka uri umugore ushaka wosubiza umugabo w'abandi. Jezi Paul umusavyikazi w'Imana nzima maze imyaka 7 umwana wanje uyu munsi yo ndiko ndategura odi ariko wakangahe umunsi ni tariki 20 z'ukumunani ariko iyo odi ikazobashikira izoshika ari nko kwa gatanu gutyo. Rero umwana wanje yujuje imyaka 7 uyu munsi yagize birthday usibye ko jewe bene ivyo ntabitigitamwo. Rero nkaba nahebanye nase afise amezi 6 ukuvuga rero imyaka 6 n'amezi 6 narasubiza umugabo w'abandi. Yego haleluya amen warakoze Yesu washoboje. Mbayeho nezerewe mbayeho mu buntu bw'Imana mbayeho mfise umunezero kuba muri Yesu ni ikintu gikomeye cyane. Wa mugore ufise umugabo w'abandi Jezi Paul ndacyari muto mugabo nta hamu y'abagabo ufise oya rondera umugabo yitwa wawe nanje wanashaka nari kurondera mugabo naramaze kuronka impeta ituma nkorera Yesu ntabwo ndiko ndarondera abagabo bo mwisi oya sindi kwisoko. Rero gusa nyimburi kurashaka kujoja mu ijuru kwicarana n'Imana kubana n'Imana heba umugabo w'abandi canke heba uwo mugabo mutapfunze impeta ugendere mu kuri kw'Imana witandukanye n'ibi bintu Yakobo ariko aratubwira.
witandukanye. Ndeka mpasubiremo, nkako ahari ishari n'amahane haba hariho amahindagu n'amoko yose y'ibikorwa bibi. Ngo n'amoko yose y'ibikorwa bibi. Abagore basangiye abagabo nukurogana, no guhimita umugabo. Abagabo benshi bacika ibijuju, abagabo benshi bagahomba, abagabo benshi bakabibi. Yakobo ni wabivuze sizipora, niko muri Bibiliya byanditse ngo haba hari amoko mabi yose, ububi bwose. Rero naho bitoba mu bagabo n'abagore no kutumvikana n'ababanyi canke n'umuryango, ibyo byose no mu kibano canke ku buzi dukora, ibyo byose ni ngorane. 17 ariko ubwitonzi buva mu ijuru. Haleluya, amen. Ngo ubwitonzi buva mu ijuru ubwa mbere ntibugira akanenge. Ubwitonzi buva mu ijuru ngo ntibugira akanenge. Haleluya, ndabushaka mana, urabumpa mana. Bisubiye kandi buremesha amahoro. Haleluya, amen. Ngo buremesha amahoro. Ubwitonzi buvuye mu ijuru ngo buremesha amahoro. Nibyo nababwiye ko dukwiye kuza turaremesha bihebuye, abagowe, abagwaye indwara zitakira, abafise ibibazo bitandukanye, tubaremeshe. Ubwitonzi buvuye mu ijuru buremesha amahoro, bukengenga bukubaha. Bukengenga, ubwitonzi buvuye mu ijuru burengenga, bukubaha. Umuntu w'umwitonzi afise ubwitonzi bwavuye mu ijuru arubaha abakene, ntiyinuba aboro, ntiyinuba abagwayi basinzikaye, ntiyinuba. Oya kabisa. Saba ubwo bwitonzi buvuye mu ijuru. Nanje nzipora umusavyikazi w'Imana, nzima Imana izobumpe cyane. Bukuzura ubuntu, ngo bukuzura ubuntu. Umuntu ubwitonzi buvuye mu ijuru, umuntu koko kabisa. Je ndazi ko naba mbona abantu nkababonamwo ko bari mu Imana, buzuye ubwitonzi bw'Imana, batuka bakinumira canke se bafata ibyabo bagaha abandi, bakaba amaposta meza. Imana icako bagapostingira abagenzi babo iby'Imana yabahaye. Nibikorwa byiza, bukuzura ubuntu n'ibikorwa byiza. Ngo buzura ubuntu n'ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza nibyo maze imisi mvuga. Ibikorwa byiza byo kuraba aboro, byo kuraba abagwayi, byo gusura abantu bari mu maprizo. Mu maprizo haba abantu b'inkozi z'ikibi n'abantu batagatifu baba bazize ubusa. Ibyo byose ngo ibyo ni iby'Imana, si byacu. Twebwe icyo dusabwa ni kuza kuraba abo bantu basonzeye mu gaso. Ego, ubuntu n'ibikorwa byiza ntiburenganye. Ubwitonzi ntiburenganya. Umuntu w'umucamanza aratunganiriza neza bose, ntaraba ngo uyu ni imfuvyi canke uyu n'umukire, ntaraba ngo uyu yampaye igituringo azompa igiturire canke tuzohurira azonyungururiza umwana ku ishuri. Oya, agendera ku murongo w'iby'Imana ishaka. Ntitwize iby'itegeko. Nibwiyorobeka. Ngo ubwitonzi nibwiyorobeka. Uwo muntu niyorobeka ngo yiyorobeke nyene kwa kundi abantu bamwe biyorobeka, ugasanga biyorobetse mu bintu by'Imana kandi ari abantu ari bimwe Yakobo yatubwiye mbere by'ingene baba bameze n'amashari n'iki. Oya, ntibwiyorobeka. Rero umuntu araza akamubwira ikibazo afise akamwakira neza, atanamwakiriye neza bamba atacyafise akamwishura neza ko atacyafise. 18 kandi igikorwa cy'ubutungane kirangurwa mu mahoro n'abaremesha amahoro. Igikorwa cy'ubutungane ngo kirangurwa mu mahoro n'abaremesha amahoro. Aho hose rero ntiwo burahuba kureme, nawe utogira icyo utanga urashobora kuremesha amahoro, ukaremesha abagenzi bawe, ukaremesha abagwaye. Erega
woja no kwa muganga udafise icyo ugiye guha umuntu agwaye, ukagenda kwa muganga umuntu ukamuganiriza gusa canke ukamwoza canke bana yo kuja mwijuru bana b'Imana ni ibintu byari byoroshe cyane, ariko mwisi bishobora bake kuja kuraba urwaye ngo ibikorwa kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Niko Yakobo amaze iminsi atwigisha. None rero iyo wemera Imana ukaba uri mu rugendo rugenda mu ijuru, uramenya uti ngende kuremesha abagwaye, naka yarapfishije ngende kumukubitirako, ngende kumuremesha, ngende kumwihanganisha, naka n'ingumba ntavyara abandi birirwa baramuseka ko atavyaye, reka ngende ndamubwire ko mu ijuru dufise Yezu afise abana benshi, ko niyizera Yezu azomuha umwana. Ibintu nk'ibyo umuntu arashobora kutagira icyo aguha akakuganiriza gusa ugakira, waruremerewe mu mutima, umugabo yarakuriye yarakugiriye nabi, ukaremesha mugenzawe akakura icyizere, cyangwa umugabo mugenzawe, umugabo yahangayikishijwe umugore yaramutanye abana, ukagenda ukamwihanganisha ukamuremesha. Ibyo byose ni igitsibo uburi kurarondera ku Mana, ni kwa kwemera kujana n'ibikorwa bana b'Imana. Ego iki gisoma mbese ndashimiye Yezu, cyari gifise amajambo make, igisoma gito, ariko ngisiguye ku majambo menshi, ariko kandi singejeje naho mbashaka umugani w'abarahuti ubumengo uracyafise byinshi tubwira bubandanya, ariko umwanya ukaba uri kurambana muto kugira abandi borohererwe no kugurura amawodiyo. Gusa abana b'Imana iyi si turimo iri kirahera ni yakanya gatoya, twironderera ibyiza byo mwijuru, tuba abana b'Imana, turemesha amahoro, dufashe abandi, twerekana ibikorwa byacu byiza kugira abandi batubone ko imbuto nziza. Noneho umukama Yezu kugira azoduha ingororano. Mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.